Ku munsi mukuru wa Pasika kwambara uko bisigura iki? Ubundi inyambaro zirafise icyo zivuga mu gihe twibukanye n'urubanza. Yego. Rero kwambara nk'uko abantu bashobora kubyumvira ukundi, ariko bije nabyumviriye dabo hama agakiza nakire ntaho gahuriye n'inyambaro nambaye. Umuco w'Abanyisirayeli Imana yarabageze yuko uyu munsi mukuru bawuhimbaza. Bateguza kuwuhimbaza mu kwezi kwa mbere itariki 14 bakaba bariko baritegura, hanyuma mu kwezi itariki 15 akaba ariho bicara bakagira icyo bita a gathering, bagagira icyo bita ikoraniro, ihwaniro, aho bahimbaza uyu munsi mukuru bagasangira bakitegura kurya imitsima itambiwe. Ni kuvuga hari imitsima bateguza gufungura. Bihuriye hehe n'izuka rya Kristo? Yes. Dabo Yesu yitanze ku musaraba. Yesu yaje nk'ikimazi. Imana yamutanze nk'ikimazi cy'impongano kugira ngo umwizera wese akire arokoke. Hanyuma Yesu ari ku musaraba baramucumitse mu rubavu havamwe amaraso. Yego. Ajya amaraso rero tuyageranya na cya kimazi bica mu isezerano rya kera. Yego. Igihe bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Pasika kugira ngo bikunde kijya kimazi cyangwa ajya amaraso bari buyashire ku bishimajyango aho uburake bw'Imana buza kuzira muri Egiputa buze gutuma aho Imana ibona ayo maraso ihasimba. Yesu amaze kuzuka yaraduze mu ijuru kuko ijambo ry'Imana rivuze. Kandi Yesu bamubambye mu minsi mikuru ya Pasika bitegura, niko birivuga. Niyo mpamvu rero umva ngo uyu munsi twivyina canke tunezererwa intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo yazutse kuko yaduhaye victoire. Yes, welcome ladies and gentlemen, murahoma community rakomeze neza murasumirwe cyangwa mwamusevanye na murire. My name is Franny the answer. Kiri mushashwishini yacu ndagusaba kugira subscribe ndabaramutse mwege musiri mu kumatwi hamwe n'imishungaro igiye itandukanye ndabipfuriza Pasika nziza. Turi ku munsi wa Pasika aho no munsi tuza kuyaga byinshi bitandukanye kuri Pasika. Abantu benshi batazi Pasika bakanimbega ko batazi Pasika. Pasika ni iki? Izuka rya Yesu. Bega Yesu yarazutse koko, yazutse yaciye jahe. Nimwe mu mazi tuje kuganira byinshi bitandukanye hamwe n'umukozi w'Imana hano onye. Turabaha ikaze. Ego cyane. Meze neza. Turashimana. Mwambaye neza cyane ko handi. Murakoze. Ku munsi mukuru wa Pasika kwambara uko bisigura iki? Ubundi inyambaro zirafise icyo zivuga mu gihe twibukanye n'urubanza. Mvuze nyene urubanza ni Kristo yatubambiwe. Yapfuye aritanga ku musaraba, arabambwa kugira ngo bikunde twebwe turonke ubuzima cyangwa ubugingo budashira. Rero kwambara nk'uko abantu bashobora kubyumvira ukundi, ariko bije nabyumviriye dabo hama agakiza nakire ntaho gahuriye n'inyambaro nambaye. Ariko kandi nimba nambaye uko bangashaka kuvuga ati nambaye nk'abamizirima cyangwa nk'abandi. Ariko kandi nzi neza yuko nta mico abanyisirayeli bafise tutagomba kugira kubera ko na Yesu yarambaye ikanzu. Muri rusange numva nguwe neza mu majambo menshi. Yego. Yes, ni Pasteur Eric Citegetse. Muramuzi muramukunda, amaze gufasha mu by'ibitandukanye impanuro ndetse n'ibindi. Uno mutuje kuyaga kuri Pasika. Bega Pasika ni iki? Niho Yesu yazuka koko by'ukuri niko byagenze. Ambega yazusa aja mu ijuru. Byagenze gute? Dabo nifuza ko abantu dabo bamenya Pasika ni iki. Mbega Pasika yatanguye ryari? Mbega hariho umwaka bivugwa ko Pasika yatanguriye ko canke hari amatariki? Hariho ukwezi? Ego cyane. Pasika bisigura iki? Pasika bisigura ni umunsi mukuru, ni ihimbazo ry'umunsi mukuru ryo kuva kw'Abanyisirayeli mu nyagano mu gihugu cya Egiputa. Ari majambo ni ugusohoka canke kuva mu biganza by'Abanyegiputa, abana b'Abanyisirayeli basohoka baja mu kwidegembya. Mu Cyongereza bavuga ati it is a commemoration of liberation of Israelites going out from Egypt. Ari majambo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ceremony canke umunsi mukuru ukomeye aho bibuka ukwidegembya kwabo. Ni kuvuga ngo bava kuba mu nyagano mu gihugu cya Egiputa baja kwidegembya binjira mu gihugu cy'isezerano Kanani. Bikimanira abasezerano. Ni kuvuga rero mu majambo Pasika
mu Cyongereza ni Passover canke Easter, no gusohoka, no kwidegemvya, kuvayo, kugenda. Rero urumva yuko umva ico kibazo biramatanye cyane n'ibyo Kristo yakoze. Kandi mu mico y'Abanyisirayeli ngire ko kubw'umwanya, mu mico y'Abanyisirayeli Imana yarabageze yuko uyu munsi mukuru bawuhimbaza. Bateguza kuwuhimbaza mu kwezi kwa mbere itariki 14 bakaba bariko baritegura, hanyuma mu kwezi itariki 15 akaba ariho bicara bakagira icyo bita a gathering, bagagira icyo bita ikoraniro, ihwaniro, aho bahimbaza uyu munsi mukuru, bagasangira, bakitegura kurya imitsima itambiwe. Ni kuvuga hari imitsima bateguza gufungura, bagasangira, abakene, abatunzi, abageze kure, abahambaye, kugira ngo uyu munsi witirigwe Imana. Kandi Imana ntiyabemera yuko bakora ikintu na kimwe muri iyo ndwi ya Pasika. Niko Bibiliya ivuga mu gitabo c'Abalewi 23 bigwera ku murongo wa 5 gushika ku 6, ndibaza baraza kwasoma cyane tugere twasomeye nta kibazo. Abalewi 23:5-6. Nazo tangura ku murongo wa mbere. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli uti niyo minsi mikuru yiwe ishinzwe mukwiye kuzotangaza kwa yo gukorana kwera. Iminsi mikuru yiwe ishinzwe niyi: mu minsi 6 abariho ibikorwa bikoregwa, ari kugira indwi n'isabato yo kuruhuka bihebuje n'ikoraniro ryera. Ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukorako, ni isabato yanje Uhoraho yo kwitonderwa mu ngo zanyu zose. Iniyo minsi mikuru yanje Uhoraho ashinzwe yo gukorana kwera, mukwiye kuzotangaza igihe cyayo kigeze. Mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako w'14 ku mugoroba haze hame haba Pasika yanje Uhoraho. Ku munsi w'15 w'uko kwezi nyene niho hazoba umunsi mukuru wo kunyubaha w'imitsima itambiwe, muze mumare iminsi ndwi ariyo mujya. Amen. Urumva rero ko Pasika Imana niyo yayitanguje dabo. Hanyuma igera Mose kwabwira Abanyisirayeli ingene bagomba kwitwara muri iyo minsi mikuru ihambaye, cyane cyane umunsi mukuru wa Pasika. Kandi avuga ati mu kwezi kwa mbere itarikizi bazoye bahagaze cyangwa bari ahantu barindiriye kugira ngo itariki 15 bayoko barasangira iyo mitsima biyejeje bitunganije, kuko yari isabato y'Imana. Urumva rero yuko Imana hari icyo yashatse kuvuga mu bijanye na Pasika. Umbaje ikibazo ati mbega Pasika ni iki, imigigwa yayo imeze gute? Muri rusange uri kurasoma urabona kandi ko Imana yagiye babwira ingene bagomba kuyitegura. Pasika rero hategerezwa kuba icyo bita sharing, gusangira. Turasangira nk'abakristo, turasangira n'aboro, turasangira n'abakene, tugatanga ibyo dufise kugira ngo na wa wundi mukene wa nyuma abone ikiganza c'Imana. Nari majambo twategerezwa kubaga umunsi mukuru tubaga. Uyu munsi mukuru n'abamizima barawuzi, ni ya laidi kubwa mwumva bavuga, canke umunsi mukuru Abrahamu yatanga kw'ikimazi, barabihimbaza. Ariko cyane uyu munsi mukuru uraturaba twebwe nk'abakristo, kubera ko ari cyagezwe, ni cyagezwe Imana yadushize, twama tuyihimbaza uko bukiye ko bwije. Yego. Bihuriye hehe n'iduga mu juru rya Yesu? Ndaza kuhashika. Murabona Yesu igihe yariko ashaka gutanga ubuzima bwiwe, yashaka gucungura. Tutangurire ngaha kumbure tubirabe mu ijambo ry'Imana, niho tubikwega neza. Dusomye mu Kuvayo 12 gura ku murongo wa 1 kuri 16, niho hatubwira neza iryo jambo. Donc Kuvayo 12 gura ku murongo wa 1 gushika kuri 16. Haba ngo Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu ca Egiputa ati, ku kwezi kuzobabere imfura y'amezi, kuzobabere ukwezi kwa mbere mu mwaka, nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli. Ku munsi ugira 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyabire umwagazi w'intama, uko amazu y'abase angana, umwagazi umwe mu nzu yose. Kandi iyo nzu niyaba irimwo inkehwa, batomara uwo mwagazi uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye, bawusangire uko igitigiri c'abantu kiri.
uko igisa cy'umuntu wese kiri aba ariko muzoharura igitigiri cy'abakwiye kusangira. Umwagazi wanyu uzube utagira agasembwa w'isuguru itarengeje umwaka, muze mukure mu ntama canke mu mpene, muze murorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene. Ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba, baheze babire ku maraso bayasige ku bishimajyango vyompi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemwo. Bajye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze, bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura. Nimuze muzige mbisi canke zitetse, shiti zitaze hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ivyo muntu. Nimuze mugire ico musiga ngo kirare hagize ikiraye mu giturire. Uku aba ariko muzojya muzige mukenyeye, mwambaye inkweto, mufashe inkoni mu minwe, muze muzige vuba vuba. Iyo niyo Pasika yanjeje Uhoraho. Kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu ca Egiputa, mwica abana bose b'imfura bo mu gihugu ca Egiputa, uhereye ku muntu no ku bitunzwe. Kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nziciriye ko zose nzoyashitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana. Nta cyago kizobazako ngo kibarandure igihe nzotera igihugu ca Egiputa. Kandi uwo munsi uzobabera umunsi w'icibutso, muze muwugire umunsi mukuru wanje Uhoraho. Uko ibihe vy'urunganwe byanyu bizogenda bikurikirana, muze mwame muwugira mukuru kibi cagezo c'intahava. Muze mumara iminsi 7 murya imitsima itambiwe ku munsi w'intangamarara, muze mukure umwambiro n'icambiwe cyose mu nzu yanyu. Ku muntu azojya ku mutsima wambiwe uhereye ku munsi w'intangamarara ugashitsa ku munsi ugira 7, uwo muntu azacibwe mu Bisirayeli. 16 ndarangije. Kandi ku munsi w'intangamarara muzonywe no kuba ikoraniro nego ryera, no ku munsi ugira 7 haze habe irindi nyene. Ntihaze hagire igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi atari igikorwa cinda gusa, ico cyonyene kize kibe ari cyo mukora. Amen. Urumbagije ati bihuriye hehe n'izuka rya Kristo? Yes. Dabo Yesu yitanze ku musaraba. Yesu yaje nk'ikimazi. Imana yamutanze nk'ikimazi cy'impongano kugira ngo umwizera wese akire arokoke. Hanyuma Yesu ari ku musaraba baramucumitse mu rubavu havamwe amaraso. Ajya amaraso rero tuyageranya na cya kimazi bica mu isezerano rya kera igihe bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Pasika, kugira ngo bikunde kijya kimazi cyangwa ajya amaraso bari buyashire ku bishimajyango aho uburake bw'Imana buza kuzira muri Egiputa, buze gutuma aho Imana ibona ayo maraso ihasimba. Mene majambo Pasika twebwe no semra ko ari gusohoka canke ari kwidegenza, ariko kandi ni protection, ni security. Ukuvuga amaraso ya Kristo adutsindanishiriza, aduha ikimenyetso yuko turinzwe n'Imana. Rero kuzuka wabaje ikibazo ati mbega none yarazutse, reka tubirabe ko yazutse. Bibiliya yarafite iki bitubwira ko mbega byagenze gute kugira ngo twihute n'umwanya kumbure tuzosubira kandi. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga muri Mariko 16 gura ku murongo wa 19 havuga ngo gushika ku murongo wa 20 mutwe madongo ngo Yesu aduzwa mu ijuru. Wambaje ati none yaraduze. Kandi umwami Yesu ahejeje kubibabarira aduzwa mu ijuru, avyagira iburyo bw'Imana. Abo bavayo bigisha hose umwami Yesu, akorana nabo ijambo ryiwe, ayishingishiriza intahe n'ibimenyetso bikurikira. Amen. Yesu amaze kuzuka yaraduze mu ijuru kuko ijambo ry'Imana rivuze. Kandi Yesu bamubambye mu minsi mikuru ya Pasika bitegura, niko birivuga. Niyo mpamvu rero wumva ngo uyu munsi twivyina canke tunezererwa intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo yazutse, kuko yaduhaye victoire. Ni cya kimazi Imana yababwira ngo umuryango wose ugira ikimazi utanga, haba mu mpene canke mu ntama, bagitange amaraso yacu
bayashire ku bishimajyango no hejuru. Yesu rero yaje kugira ngo adupfire twese. Kuvuga ngo nabajya badafise ibimazi kuko hari abatabironse bapfuye. Hari abataronse aya makuru Imana yahonyeje. Ariko Yesu acaraza kugira ngo yitange nk'ikimazi cokejwe hanyuma umwizera wese ahabwe kwidegembya, ahabwe sécurité, ahabwe protection, abe libéré, ave mu biganza bya Satani kubera ko cette fois hari ikimazi cyatanzwe pour toutes les nations. Yes, onya ni ku bantu batari badi Pasika cyangwa batari batahura mbega kuko yaraduze mu ijuru byagenze gute mbega Pasika koko ni bande na bande baba mbega kuyihimbaza. D'abord Pasika ni isezerano ryahawe abanyisraeli. Urumva sinijyahawe abantu bose. Yego. Bigomba gutahura abari mu isezerano n'Imana. Yego. Pasika rero abagomba kwihimbaza n'abantu bahawe amasezerano n'Imana. Bafite icyo bavuganye n'Imana ariko kandi bafite icyo bakiriye cyangwa bafite icyo bahishuriwe biciye ku mwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Yego, turi ku munsi mukuru wa Pasika, ijambo rimwe ku bakunzi bawe, ijambo rimwe ku bantu bose basanga gukurikirana, ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV kuri umunsi wa Pasika. Turakunda cyane, Imana ibahezagire. Tubifurije umunsi mukuru wa Pasika mwiza kandi nkabifuriza yuko umuntu wese atarakira umwami Yesu bamwizere nk'umwami n'umukiza nakajyo keza ko kubikora kuko igihe ko kiragenda isi terihinduka Yesu ariko araza vuba cyane utarabikora nabikora. Yes. Ego. Merci beaucoup mwege musima dukurikiranye yari African TV ku munsi mukuru wa Pasika twese tuyisangire. Asante sana.